hariko haraba iduga ry'ibiciro ridasanzwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Nk'urongo ishira hamwe Parseme bikurikiranira hafi ku munsi. Ubwa mbere abarundi bamenye iki, mumenye yuko Uburundi buri mu ngorane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise économique. Abarundi babimenye na leta ivyemange uko nta kubihisha nawisha umwotsi inzu iri kirashe. Kandi izo ngorane z'ubutunzi yo crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye, gutunganya imigambi, ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cane muri iki gihugu umwanya munini. Ivyo rero iyo bimaze kumera gutyo haragera igihe abantu bimbura ivyo nyene, uko izo ngeso zaciye zituma habiki, zaciye zituma hariho ibintu bikurikira. Ubwa mbere Uburundi busa nuko atacu gushorera hanze. Ubugira kabiri nta mfashanyo buronka zikwiye kandi muzikeneye. Nta bagwiza atunga minizi mitaye muri iki gihugu cy'u Burundi hagagara nko mu bindi bihugu. Nta barukera rugendo bagendera Burundi cyane n'ibindi bihugu. Ukaraba nta wundi ufise uburyo bwo kwemererwa kwa kanideni hanze mu bihugu byo hanze kugira ushobore kuronka imfashanyo. Uburundi n'imfashanyo baduhaye kubera yantwari bere iratunanira no gukoresha, ikagarukira amahera gasubira inyuma tuyarurera. Hanyuma ivyo ugaca usanga n'umwimbu waciye ugabanuka mu vy'uburimyi. Umwimbu ucuragabanuka muri usanga umwimbu waragabanutse no mu burimyi. Hanyuma ikibabaje rero haca ikintu c'ikinyoma caciye kihaba, bavuga ngo turikwije, ukumva ngo umwimbu nibonijya nawe ngo dosesa ngo twogushorera hanze, kandi ari kinyoma. Sinzi ko arabashaka kwiha amanota bakaba umwimbu nijya nawe kandi atari byo. Tubigumamwo haca bico bita manipulation y'amafaranga y'amarundi, kuza baraduza amafaranga muri berbe bakurayo bimvira abantu batubwira ngo umwimbu uri kuraduga naho ngo abakozi bahembwe, kumbe na madera ari karakwa, kumbe na mahera atacafatiye kari karakwa muri berbe. Mbwa tukavuga ngo byose twavyikoreye, twahembye amakozi, amatora twatunganije, byose twabigize, kumbe na mahera ari karaduga y'amadeni mu gihugu hagati n'amafaranga ava muri berbe atacafatiyeko. Hatawe nico bita mauvaise gouvernance budgétaire. Mauvaise gouvernance budgétaire no kuvuga amafaranga ya leta acakoreshwa nabi, atawukontrola, amara imyaka 5 ata controle iba, akoreshwa aja mu mapurite atariyo, ukumva ingingo zirafashwe igihuruduka zije gutyo zitizwe neza, bagashinga ibi bagasubira ibi, umenga amahera leta umuntu abantu barayigina atana controle. Ivyo rero bice bizana iduga ry'ibiciro bita inflation rifatira kubiki. Ubwa mbere inflation ifatira ku mwimbu muke. Uyu mwimbu muke dufise ibiciro bituzobihagarika, umwimbu utiyongereye ntibizokunda mu bisata vyose. Mu bijanye haca haba inflation ijanye n'iki nico bita kudorovye, kubera amataxe aguma yiyongera, kubera amataxe aguma yiyongera. Hari bijanye n'amafaranga nyene ava mu maberbe masse monétaire yiyongera atacafatiye, atamwiba no kwimira ngo baronse imishahara badugirijwe, ibintu kwera ngo kumbe sanari karava ku mwimbu waduze. Amadovize ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro, muravyibonera likabura, ibitoro bikatugora kwinjiza. Ifaranga ry'u Burundi maze gutagaciro nukuvuga ko ibyo tuzoshora hanze byose ibiciro bizokama biriko biraduga. Hagacaza speculation kubera ubukene, abantu batavyo bariko barakora bose baja guspekira, abantu bagashaka kudandaza byose bakagira gute. Hagacajamo n'ibintu vya capacité institutionnelle, inzego ha gukora akazi kazo bose bagaca baja kudandaza, ibiture bikira, ingingo zigafatwa gihuti zitizwe. Uburyo ugafata nk'ingingo zagiye zarafatwa twogira ibaringanzo zifatwa kandi abantu bahanura basemerera, zigasubiza ibintu inyuma, kandi n'ubutuyongesoma tuyibandanya, abantu bahinga bahari bohanura bikara, ibiciro bica biguma kandi no mu ntego y'amafaranga leta ikoresha uyu mwaka urabona ko bigoye, kuko naho amataxe yotozwa naho imfashanyo zoboneka zose kandi nje kuboneka zose haguma igihengeri, abantu amafaranga azotozwa. Ugiye kura amafaranga icazokoreshwa honyene hari amafaranga miliyari ibihumbi 2 zirenga asumba n'amakora azotozwa, ari mu mishahara ya leta yaduze gusha ku miliyari 800, yabara ku miliyari 450, 500 ugacushirako
amahera ajanye na fonctionnement 372 miliyari d'amajana 170. Ibi vy'ama frais de mission vyariyongereye inshuro zibiri, ibyo kuzima frais de mission n'amafaranga ashika hafi imiliyari igihumbi ari amadeni azosubizwa. None umva ivyo bintu tushobora kuzobivamwo gute? Nico gituma ingingo kugira ibintu bihagarare bisubire kwitoto, hadafashwe ingingo ziboneka zikomeye mu guhindura ibijanye n'intwaro n'ingene butunzi butunganijwe mu gihugu, nouvelle de gouvernance ntibishoboka. N'abantu bashasha babishoboye bashobora kubishyira mu ngiro. Umukuru w'igihugu n'ahandi yose nouvelle de gouvernance guhindura amateka yose ingene turiko turigenza mu bintu nzeye. Ubwa mbere hagafatirwa bijya byo gutunganya imigambi za planification bigasubirwamo, ibijanye na climat des affaires kugira abagwiza tunga bashire gushinga imitari. Hariho n'ingingo zifatwa ukiyumvira yuko jaye no kwiza abagwiza tunga, ukumva ngo nta mugwiza tunga wo hanze bazosubira ngo kugira icaguze mu gitongo ngaha ngo mu Burundi, ukiyumvira iyo ngingo ingene ishobora gukiza kugwiza abagwiza tunga bashobora kuba bacinjira. Hari ibijanye na gouvernance budgetaire ingene amafaranga leta atunganijwe, hari ibijanye ni politike y'amafaranga ingene yokosorwa, ivy'amabanki ingene twogira mobilisation y'amafaranga yo hanze ifasha zikinjira, ingene inzego zokora ari igipolisi cyane cyane ubutungane ugakingira abaguza tunga nkayibereye kugudahana kugahagarara no kurwanya igiturire vyeruye biboneka bigaragara, kuko n'ubu nta strategy yo kurwanya igiturire ihari. Tuguma muri vya bindi ataguhana, ata mugambi kurwanya igiturire nuhari, atavyaha biriko birakurikiranwa ngo bigaragara, ugatusanga ni kibazo tutaretse kuvuga ni vya cohesion nationale. Iyo byose bituma abantu bagumashi hantu basanye za politique ziragaruka. Nico gituma rero iyo nvo zitagarutse kugira hashobore gushobora kwiyongera umwimbu, dushobore kwizerwa amafaranga yinjire, tuduze capacité, ivyo biciro vyogabanuka gute? Utimbura ngo ushorere hanze atafasha yo kuraronka, atamitahe iva hanze ikururonka, none umwimbu wo duga gute? Ivyo biciro bigabanya gute? Mukabana kwiha amahera muduze imishahara muja muri berbe ari ayaha mu gihugu hagati amarundi mwihereza atamadovize ari karingira, iyo ivyo biciro vyogabanuka gute? Intwari ibere igumye kwimeza ntibishobora kugabanuka. Izo nyungu zidafashwe turateye akamu leta baze ingingo n'inkuru zishobora gufatwa muri ibi bisata, kandi hakoreshwe n'inama yihuta. Wamuguje n'iby'ubutunzi conseil économique et social bareko wojaho uhanure ko leta ikirigungana ibibazo rero abaleta sabahinga muri byose nibazi ibibazo tubafashe baterere ivyumviro n'abandi, kuko twese natwe igihugu caratwigishije sawo muri leta cigishije gusa ibi by'ibiro dufise ubumenyi dufise twigishwe n'u Burundi kuzaba twumviriza baterera ivyumviro n'ahandi iki gihugu mbona umengo kiko kirasubira inyuma, kandi bishobora no kugenda ugasanga tuko dusubira tutazoronka n'ingene tugaruka.